wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni étape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Imana ibahezagire kuba kwanyu hano hantu. Imana yabarungitse muri kino kibanza kubw'impamvu kugira ngo tunezeragwane hamwe mu guhimbaza no mu kuryohererwa ico yakoze ku buzima bwacu no gusangira ijambo ry'Imana no gusangira ijambo ry'Imana no kumva ico Imana ivuga no kuri abo bose bakurikirana ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye bakoresha ari uburyo bwa internet canke ari abakoresha uburyo bwa televiziyo. Mwese turabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. No munsi ijambo nshaka ko twiga ko kuri uyu munsi riravuga ngo ntihagire ikiguhagarika gushishikara. Haleluya. Mbwira umucaye ati ntihagire ikiguhagarika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntihagire ikiguhagarika, ntihagire ikikubuza. No munsi nshaka gufatira ku majambo amwe tuza gusoma yo mu ijambo ry'Imana mu gusobanura iri jambo. Ni jambo Imana yampaye mu ndwi iheze muri weekend ni twari kumwe. Imana yampaye iri jambo bwira abantu banje bashishikare. Yesu ashimwe cyane. Biratangaje uburyo Imana ikomunika canke uburyo Imana ivuga ariko asangwa atavyuzi canke atavyusobanukirwa. Ndagomba kubabwira yuko nitwakiriye idini, nitwambrashije systeme canke idini canke theorie canke philosophie, ariko twanywanye n'Imana nzima. Ancien Testament yuzuyemwo ibibazo by'abantu basenga ibigirwamana n'Imana yidefinisa nk'Imana y'ukuri. Ndaje kubabwira no munsi muri kino gitondo ngo dufise Imana y'ukuri ikora, ivuga, ihishura kandi ifise umugambi ku buzima bwawe. Ndakwipfurije ngo akubere umugenzi. Yesu ashimwe cyane. Akubere umugenzi kuza kwawe hano ku munsi wa Mungu, ukuza kwawe mu makoraniro canke mu gusenga kwawe ntibifatire ku yindi mpamvu yari yo yose kiretse ko bifatiye ku bucuti mufitaniye kuko muzinanye nk'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero ijambo shaka twiga kuri uyu munsi riravuga ngo ushishikare. Haleluya. Ndashaka guhera muri iki ciyumviro kugira ngo dusobanukirwe neza ico dushaka kwiga kandi mu ndwi yose igiye gutangura nzofatira kuri aya majambo kugira ngo dushishikare kwinjira muri iri jambo neza turisobanukirwe. Hari igihe usanga mu buzima bwacu hari ahantu tudashika kuvyo twakagombye gushika ko mu kujana kwacu n'Imana. Hari ahantu tugarukira canke tugakoresha pourcentage ntoya y'urugezi Imana yahamagariye ku buzima bwacu. Isengesho ryanje muri kino gitondo no muri iyi ndwi kandi igihe cose iyo tuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rifise intumbero mu buzima bwacu bwo kudushikana kuri ivyo byose Imana igomba ko dushika ko atana kimwe tubuze. Yesu ashimwe cyane. Rero ndakwipfurije ngo niri jambo ry'uyu munsi rikwegeza imbere rigushikana ahandi hantu mu rugendo rwawe n'Imana kandi no mu buzima bwawe bwa misi yose. Kimwe mu bintu tushobora gusobanukirwa rimwe gato mu ijambo ry'Imana kandi gifatiye ku bintu usanga tutatahuye neza. Uno munsi ndashaka gushimikira kuri iki ciyumviro c'ivyo je nawe tugomba gusobanukirwa neza, kuko iyo umuntu adasobanukiwe agira urugendo rubi. Iyo umuntu adatahura neza agira urugendo rubi kubwo kudatahura. Ndasenga rero ngo uno munsi Imana ikongere gutahura, naho wowe uri umushitsi waje ngaho udasanzwe usengera hano hantu. Ndizera ko kuza kwawe hano hantu atari accident, ariko kuza kwawe hano hantu hari ico Imana ishaka kuvugana n'ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ku mugabo yitwa Yona. Uyo Imana yaramuhaye ijambo, imurungikana ijambo. Imana iramubwira ngo genda umbwirire abantu bo muri iki gisagara c'Ninewe, ugende ubambere ijambo ryanje. Ugende ubambwirire yuko nibampindukirira igihano cari kubaza ko kirahagarara. Imana iramutuma kubakosora kugira ngo ishishikare kugendera hagati yabo. Ariko kandi uyu mugabo
mu ijambo Imana ihejeje kumuha n'ijambo Imana ihejeje kumubwira, ico Bibiliya itwereka, Bibiliya imutwereka ataryoherewe na gato aho Imana imurungitse. Bibiliya itwereka ababajwe n'ahantu Imana imurungitse, kuko aba bari bafitaniye ibibazo, bari bafitaniye ubwansi mu moko yabo. Imana yumva iramubabaje, kuko Imana undungika mu bansi banje, kuko Imana undungika mu bo tutumvikana, mu bwoko tudakunda, kandi undungikanye ijambo ryo kubakosora, nkamwe boryakira bakaryemera bakaryizera, ubuzima bwabo bwohinduka bugahindukira, hama igihano kikabacika canke ntibabe bagihanwa. None Mana, kuko undungitse muri bajya abantu, iyo upfa mutanandungika kumbure wari kubarandura nkumva yuko bashikiwe n'ivyago, ariko Mana, kubera iki undungika mu kibanza c'abansi banje? Ico nshaka guhera kuno musi muri kino gitondo, ndashaka kuvuga ngo mu buzima bwacu, iyo Imana iturungitse canke ivyo Imana yadutumye gukora, mission Imana yafatanije n'ubuzima bwawe, ico Imana yagushizemo yaguhamagariye gukora, ico Imana yagushizemo nk'ingabire, kiguha kubera umugisha abandi bantu, kuko ugishoboye canke ugikora neza, kuko Imana yakiguhayemo ubuhanga canke ubukerebutsi. Ico Imana yagushizemo si icawe. Ingabire, Bibiliya ivuga ngo Imana yadushizemo ingabire, ariko ngomba kubwira ko ingabire si yanje, ingabire Imana yanshizemo ni yawe. Imana yahaye abana b'abantu ibaremana ingabirano zitandukanye, kugira ngo mu ngabire zacu dushobore kubera umugisha abandi. Bisobanura rero ngo ingabire yacu si propriété yacu, ingabire yacu si ikintu cacu, ariko ingabire yacu ni ikintu Imana yaduhaye kugira ngo tugishire à la disposition des autres, kugira ngo abandi bashobore kukironkako, hama bashobore kubona ubwiza bw'Imana. Abantu bibaza ngo bazobona ubwiza bw'Imana nitwabona Yesu aje gutora ishengero canke nitwashika mu ijuru. Ariko ngira mvuge ngo mu bantu bose baremwe harimo igice c'ubwiza bw'Imana Imana yadushizemo. Mwese ngaha muri abatunzi b'ingabirano, mwese ngaha umwe wese arafise ikintu wundi adafise, umwe wese arafise ubwiza bwiwe, umwe wese arafise facette yiwe rayona, umwe wese arafise ikibanza ciwe ca excellence, umwe wese arafise ikibanza ciwe ca efficacité, umwe wese arafise iciza ciwe, ufise ubwiza. Apana bwa bundi twibonamo mu kiyo, kuko na bamwe barabufise, ariko hari ubwiza Imana yadushizemo budutuma, uravyumva, tubera umugisha abandi. Haleluya. Ndagomba kubwira ngo naho baba barakubwiye amajambo maba ameze gute, naho baba barakubititse bimeze gute, ndakubwiye ngo urafise iciza mu buzima bwawe. Ndavuze ngo hari ahantu udasa n'abandi, hari ahantu uri mwiza, hari ahantu isi gukeneye, hari ahantu umuryango wawe ugukeneye, hari ahantu igihugu cawe kigukeneye, hari ahantu ndakubwiye ngo uri icaremwe kidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Hari ivyo rero, iyo umaze kubitahura, utahura neza yuko asanga Imana yaraturemanye ikintu, asanga hari ingabire mfise, asanga hari iciza mfise, asanga hari ubutunzi mfise, asanga hari ico mfise. Ngira ndakubwire ngo ico ufise cose Imana yakiguhaye kugira ngo gifashe abandi. Yesu ashimwe cyane. Mbwira mu icyo tusivyaho. Kenshi Imana iratugirira neza mu buzima, tukavyitiranya, tugatangura rimwe na rimwe guposeda no kugarana ico yaduhaye nk'icacu. Ariko ukaba wibagiye yuko igihe utanguye kugara nico gihe utangura kuba miserable, kuko ubuzima bwawe buryoshe igihe buriko buratanga kimwe Imana yagushizemwo cisa. Uri umunyamugisha igihe kiriko kirakuvamwo, uri umugogwa igihe caguhereyemwo, kuko kirapoliwa kikaborera muri wewe, kikononekara, kuko ivyo Imana yampaye ntibiri destine kumperamwo, ariko ivyo yampaye biri destine kuguheramwo. Rero ubuzima bwanje buba epanui, bukaryoha igihe ndiko ndaserva. Abantu benshi iyo tuvuze gusenga, abantu bumva yuko umenga gusenga no gusega. Abantu benshi iyo babwiye amasengesho aravuga ngo pastor ngo vyananiye ngene jewe nsenga, kuko ivyo nasavye Imana hirya yejo sinumva no subira nko kubisaba, kuko twibaza yuko gusenga Imana ari ukuza kuyisaba. Gusenga ntibiri limite mu kubwira Imana imitwaro yanje, ariko gusenga
ni ugusabana n'Imana, ni ugukomuniya, ni ukunywana, ni ukuvugana nawe, kugira ngo presence yiwe itume bwa bwiza bwanje yanshiramwo burushiriza gusayangana cyane no kurushiriza kuryoha. Amasengesho aryosha icyo Imana yagushizemwo. Amasengesho ashira en evidence icyo Imana yagushizemwo. Amasengesho agira ama update mu cyo Imana yagushizemwo. Amasengesho asubira gushiramwo ubutoto mu ngabire y'Imana yagushizemwo. Rero iyo dusenga ntidusega, ariko iyo dusenga dukeneye presence yiwe kugira ngo kandi isubire kandi kuryosha, isubire kandi kuryosha, asubira kwereka uburyo bushasha bwo kubikora butandukanye n'ingene yagukoresheje ejo, ariko bijaye n'ingene agiye gukoresha uyu munsi, kandi akwereka ingene azogukoresha ejo haza bidasa, kuko Imana yacu atari idini, ariko ifise inzira igihumbi kandi yo gukoresha mu nzira nyinshi cyane. Yona agira ikibazo rero cyo kwibaza yuko ingabire yiwe ari yiwe. Azanamwo ikibazo abantu benshi bazana. Abantu kenshi turazana emotion muri mission. Ntushobora kuzana ibigumbagumba mwihamagagwa. Ntushobora kuzana emotion muri mission, kuko emotion zacu cyangwa ibigumbagumba vyacu rimwe na rimwe ntibiri bien fixe. Rimwe na rimwe mu bigumbagumba vyacu harimo amasekele y'ubuzima twabayeho. Bisobanura ngo nimba Imana yaragutungishije ikakugira umugisha w'abandi, igihe ufise amasekele yo gukena, Imana ikakubwira ngo rekura, uzovuga ngo ninarekura ndaza gusigara nambaye ubusa, uraza aho nahora, ukareka gusohora ukuboko kuko ufise ubwoba bwa kahise. Nico gituma iyo tugomba gukorera Imana ntituyikorera turi inspiré na emotion, ariko tuyikorera turi inspiré na direction yayo. Iri rero niryo sanganya uno munsi abantu benshi bari malheureux, abantu benshi bataguwe neza, abantu benshi badafise satisfaction mu buzima bwabo, kuko haracariho conflit hagati ya direction y'Imana na emotion zabo. Yona arabwira Imana ati hajyana usinjayo. Imana iramurungika araja gufata ubwato, ariko hagufata ubwato bugenda Imana imutumye yifatira iyindi nzira kugira ngo aje kure y'Imana, yifatira iyindi nzira, aravuga ati no. Iyo uza kuba untumye ku bagenzi nari kugenda, ariko untumye ku banzi. Ariko muntu w'Imana aje kubwira musi muri kino gitondo, Imana ntigukoresha bijaye n'ingene uvyiyumvamwo, Imana igukoresha bivaye n'ingene ivyiyumvamwo. Amen. Ngurumva vraiment ngo je vraiment nako ndakorera Imana ngo mukayeglize gatoya ukameze ukuntu ngo nkumva ngo sitavyiyumvamwo ngo canda kavamwo ucura kavamwo. Ni kibazo c'ivyo twiyumvamwo n'ivyo dukunda n'ingene tubibona na opinion yacu. Turuzuranye opinion igihe turi abantu b'ubwami bw'Imana. Igihe atakindi ciyumviro cari gikwiye kutwuzura atari ic'Imana, ariko twuzuye ivyacu biza gufeza conflict ku ciyumviro c'Imana, bigatuma abantu benshi barapfuvye. Salomo amaze kubona ko ubuzima bwiwe bwaswase, Salomo yaravuze ngo inda yamvyaye ipfu bikoroka, kuko yarealije yuko yakubise yabonye yuko ubuzima bwiwe yaraswase. Asigara yiyumvira ati umunsi wanje wo kubaho, umunsi wanje navutse, naho abandi bacelebra anniversaire, jewe Salomo nibutse umunsi wanje wo kuvuka, uyu munsi nta munsi mubi ubaho kubona umunsi umwe naravutse kugira ngo nze guswata. Ibi yabivugishwa no kwihweza urugendo rw'iwe ingene guzuyemo échec, ingene yahushije intumbero y'Imana mu buzima bwiwe. Haleluya, haleluya. Ndagomba uyu munsi muri kino gitondo utahura iki kintu umuntu w'Imana. Nube ico Imana yaguhamagariye kuba n'igihe atavyo wiyumvamo. Reka ingene umerewe na environnement na atmosfere kugize, reka ntihagire ikintu na kimwe kiguhagarika kuba ico Imana yaguhamagariye kuba. Yesu ashimwe ca. Hari igihe ukorera Imana
ariko en retour ibintu ntibize bimeze neza. Hari igihe ukorera Imana ukagirira neza abantu ariko abantu ntibakubera bizigirwa. Hari igihe Imana igukoresha ukabera umugisha famiye yawe ariko muri famiye yawe réponse ntibe positive nkuko wari uyiteze. Hari igihe ibintu bitagenda nkuko wakagombye ko bigenda. Hari igihe Imana ikubwira gushishikara gukora ikintu ariko wowe wabiraba ugasanga muri retour ibintu nibiko biraza bisa neza, ukumva umenga ugiye kubihagarika. Ariko ndakubwira no munsi muri kino gitondo ico Imana yaguhamagariye gukora, ico Imana yakubwiye wa munsi, ijambo Imana yaguhaye ryagutumye uhaguruka, ikintu Imana yakubwiye ngo gitangure kugikora. Ndakubwiye ngo malgré difficultés zose ufise, ndakubwiye ngo umuntu w'Imana shishikara kugikora utaravye kuri circonstance ariko uravye gusa kuco mwavuganye, kuko nibwo buryo bwawe bwonyene buhari bwo kubaho neza nigihe ushishikaye kurekura ico wahamagariwe kurekura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Psaume 137. Psaume 137 itubwira ikintu kiri muri Daniel chapitre 2. Ariko sinza gusoma Psaume, ndashaka gusoma Daniel. Daniel igice ca kabiri guhera ku murongo wa mbere. Mu mwaka ugira kabiri Nebukadineza ari ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima, itiro ryiwe riraguruka. Umwami acahamagaza abanyamareba, abapfumu, abarozi, abakarudaya ngo bamubarire inzozi ziwe. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Umwami arababwira ati narose inzozi mpagaritse umutima no kuzimenya. Maze abakarudaya bishura umwami mu rurimi rw'igisiriya bati mugenzi nyaguhoraho, turotorere inzozi zitubarire twebwe abasavyi bawe, duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Nuko umwami yishura abakarudaya ati vyamvuyeko nazibagiye, kandi mutamenyesheje izo nzozi n'ingene zisobanurwa muzokwicwa, kandi ingo zanyu zizosigara ari amatongo. Ariko nimwadondora izo nzozi n'ingene zisobanurwa, nzobagabira mbatasure mbahe icubahiro cinshi. Nuko rero nimundondorere izo nzozi n'ingene zisobanurwa. Bamwishura ubugira kabiri bati mwami nuturotorere izo nzozi twebwe abasavyi bawe, natwe duheze tuzikumenyeshe ko zisobanurwa, kukomplika ibintu wewe. Umwami arabishura ati ndumva gose rero ko mushaka kwicira inzira, kuko mubonye ko vyamvuyeko. Ariko nimutamenyesha izo nzozi, igihano muzohanwa ni kimwe, kuko mwagiye ingingo yo kumbarira amagambo y'ibinyoma n'ubuhumvyi, ngo ejo buzocana yandi, muriko muraganya umwanya. Nuko rero nimumbwire izo nzozi mpeze menye ko mushobora no kuzinsobanurira. Maze abakarudaya bishura umwami bati mwami, nta muntu n'umwe wo kw'isi yoshobora kumenya iryo jambo, kuko ata mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza umunyamareba n'umwe canke umupfumu canke umukarudaya bene iryo jambo. Ico utugoberako kiragoye, kandi nta wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe mwami atari Imana, nazo ntizibana n'abafise umubiri. Ivyo bitera umwami kuraka, arashangashirwa gose, agera ko babageseza abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe, baja kurondera Danieli na bagenzi biwe ngo bicwe.
maze daniyeli abiganirira arikoni umukuru w'abashibamyi b'umwami. Ubwenge no kwitonda niwe yari yagomwe kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umushibamyi w'umwami ati gituma habaye icagezwe cikibiriraho kivuye ku mwami ni iki? Nuko Ariyoki abimenyesha Daniyeli ivyo ari vyo. Maze Daniyeli arinjira asaba umwami ngo amuhe igihe aze kumumenyesha uko bisobanurwa. Ndashaka ngaha gufatira kuri iyi nkuru kugira ngo twige ikintu kimwe gikomeye. Aba bahungu mwibuke yuko igihe Babyloni yaza gufata ubw'Israeli igaturira Yerusalemu, bagaturira ibisagara vyabo, bakamena n'ingoro y'Imana, bakiba n'ibikoresho vyaba mu ngoro y'Imana. Ikintu umwami wa Nebukadineza yakoze, yaturiye, arabonona, arabazana nk'aba esclave. Hari ikintu bantu b'Imana aha gikomeye tugomba kwiga muri iyi nkuru, kandi ndabizi neza ko mu buzima bwacu turafise ibintu bishaka gusa nk'ibi. Nico Bibiliya rimwe idufasha kubona ingene abantu bifata mu bihe bisa nk'ivyo je nawe turiko turacamo. Yesu ashimwe cyane. Umwami amaze kurota nk'uko twabisomye, akabona ntashobora aribagiye ivyo yarose, ariko byamuteye ubwoba. Ariko ategetse yuko bica abantu bose bahora bamwifatira, abahora bamubwira ko ari abanyamareba, abapfumu n'abafise ubuhinga, badashobora kumubwira ivyo yarose atarinze kubibaha konta. Aravuga ati rero ubunya ifilme yanyu irizinze aho mwanyifatiriye karabaye, ubunya jewe barabica mutansobanurira ivyabaye. Ariko ngira ndakubwire ngo nkuko twavuze muri Zaburi y'137 ntitwahasomye, aba b'Israeli bamaze gutwagwa nk'inyagano bakagirirwa nabi, barababaye kuko Yerusalemu yari umugwa w'Imana. Yerusalemu nico gisagara Imana yari yatoye kwizobamwo, niho Imana yaba. Cari gisagara kiri cejejwe, gisonewe, cubashwe, bari bafise imigenzo yabo yo kubana n'Imana. Ariko umunsi umwe barabatuririye ko ibintu barabatwaye nk'aba esclave. Aba bahungu barababara cane n'ivyo bapfishije, n'abantu babo n'amazu yabo yahiye, ntibari muri comfort, ntibari bamerewe neza. Batwawe nk'inyagano, bakuwe mu mico yabo, baje kwiga ahamenya, baje kwiga ikindi kirimi, baje kucigishwa, baje kukibasobanuriramo kugira ngo bakorere umwami. Ntibari mu makondisiyo meza kuko n'abaja n'aba esclave ntibafise liberté, ntibafise umwidegemvyo ukwiye, ariko barafise aho bagarukira kuko n'aba esclave, sivyo? Ariko kandi muri iyo situation umunsi umwami aravuze ngo abantu bose bari muri kategori y'abanyabwenge n'abashobora gusobanura ibintu, ko bananiwe kunsobanurira ivyo narose, ndasavye mu banyicire. 1, 2, 3 n'ubica baramunoma, decret presidentiel irasohoka, ubica baramunoma. Ba Daniyeli batazi nibiriko biraba muri palais, uravyumva? Ariko kandi birotruva, sinzi uko bimeze, ariko birotruva muri kategori y'abanyabwenge. Nabone babona baje kubahamagara mu bantu bagiye kwicwa, kuko atanumwe yashoboye gusobanurira umwami ivyo yarose. Ariko babagezeko, niko twasomye muri iyi nkuru, Daniyeli abazuye umugabo ati niki gitumye umwami amererwa gutya? Niki gitumye umwami afata iyi decision gihuti yo kutumara no kutwica? Qu'est-ce qui se passe? Niki kitameze neza? Niki kitagenda? Haleluya. Uyu mugabo ajejwe kubica akunda Daniyeli, amusobanurira igituma bagira bicwa. Basanzwe bari muri esclavage, basanzwe batamerewe neza, basanzwe bari muri nostalgie wabo. Usomye Psaumes 137 137 irashobora kugusobanurira ingene aba bahungu bari bamerewe. Bibiliya iravuga ngo aba muri Babyloni baradusavye ngo tubaririmbe indirimbo ziwacu, baratubwiye ngo nitubaririmbe indirimbo zi Yerusalemu. Natwe turababwira ngo ni gute twoshobora kuririmba indirimbo zacu, ni gute twoshobora kuririmba indirimbo zi Yerusalemu?
indirimbo twaririmba turi muri confort, indirimbo twaririmba turi au milieu ya présence y'Imana, indirimbo twaririmba turi mu gisagara c'amasezerano, indirimbo twaririmba turi mu matongo y'iwacu Imana yatugaburiye kuva mu gihe ca Mose, indirimbo twaririmba turi kumwe n'abagore bacu n'abana bacu tumerewe neza. Gute mushobora kudusaba kuzana même qualité ya louange iyo twaririmbye ibintu bimeze neza, alors que maintenant ubu ibintu bimeze nabi, ubu twakubititse, ubu mugabo tumeraniye nabi, ubu mugore tumeraniye nabi, ubu mu rugo bimeze nabi, ubu abana baragwaye, ubu nta kazi mfise, ubu abanyirukanye, ubu mu mashuri nta kigenda, ubu ibintu byaraye nabi. Gute ushobora kunsaba kuririmba ya ndirimbo naririmba ndi muri position nziza ukayinsaba kuririmba ndi muri vallée? Ni gute indirimbo naririmbiye ku musozi ndi muri elevation uri kuransaba kuririmba ndi muri vallée ndahantu hameze nko mu mwiza? Ni gute mushobora kutwitega ko kuririmba, ni gute mushobora kutwitega ko joie igihe contexte na situation yacu itameze neza? Haleluya. Ariko umuntu w'Imana, Daniel bamaze kumuharira ivyo bintu, abapfumu barabwira umwami bati nta muntu yo gusobanurira ibintu utatubariye, wahora urota ukatubwira ivyo warose tukabitanga ko explication, ubu none utubwiye ko wavyibagiye, ubu roshaka twebwe twiyumvira ivyo wowe warose. Ati mwami niba nakubeshe nta muntu numwe abaho, kuko ivyo wowe bishobora ni Imana na zone ntiziba hagati y'abantu. Rero abandon so proche, mwami aravuga ati muribesha murapfa. Daniel aramaze kuvyumva, arasaba ugira bica ati bwira umwami atenyenye gato natwice, ariko kandi duha kanya tugende kubaza Imana yacu. Mu mwanya nje kubaza Imana, Daniel aja kubaza Imana. Iyi chapitre sinashatse kuyisoma, muramaze kuyisoma, ariko mu nyuma Daniel azastanga insobanuro z'ivyo umwami atashoboye gutahura. Babanyamareba na babapfumu bose bakirira ngaho, kuko hari umuntu afise mpwemu w'Imana yashobore gusobanura, yashobore gusobanukirwa ico Imana yagombye kuvugira muri iyi ndoto. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ikiga abantu b'Imana. Ba Daniel ntibari bamerewe neza, ariko kandi nubwo batari bamerewe neza, situation yabo mbi ntiyamubujije gukoresha ingabire y'Imana yamuhaye. Hariho abantu benshi bibaza yuko adashobora gukora ivyo Imana ishaka kuko amerewe nabi. Hariho abantu benshi bibaza yuko dukorera Imana kuko ibintu byose bimeze neza. Hariho abantu benshi bibaza yuko twubaha Imana kuko ibintu byose bimeze neza. Hariho abantu benshi bavuga ngo Mana ni wampindurira situation yanje nzogukorera. Ndaje kubwira ngo nusubire gushira Imana ama condition ngo ni wamigiceri nzogukorera, ni banyemera nzogukorera, ni yantahura nzogukorera, umugabo wanje ni yakizwa nzogukorera. Reka gushirira Imana ama condition. Ngenda kubwira ngo no mu gihe cawe kibi korera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwira ngo no muri position yawe mbi, no mu kintu gisa n'ubuja ni Babilone, nawe utamerewe neza, korera Imana, kuko nibwo buryo bwonye n'ubuzima bwawe bufise bwo kuryoha, kuko circonstance na situation ntizagutwaye ingabire y'Imana. Ingabire y'Imana ni empreinte mu buzima bwawe, ico Imana yagushizemo kirakurimwo. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba utari wanyu, ushobora kuba utari kumwe nabi wanyu, ushobora kuba utemewe n'abantu, ushobora kuba ufise ikibazo cyaco cyose, ariko ndaje kubwira ikintu muri kino gitondo, naho bitameze neza koresha ingabire yawe. Haleluya, haleluya. Uko bimeze kose ntihakagira ikintu na kimwe kiguhagarika gufonctiona no koopera mu bwami bw'Imana. Ndabizi twebwe turi muri Afrika, kandi muri Afrika abantu benshi barafise ibintu byinshi byo batuma bavuga yuko ngo yashanga umwege ngo giyo shanga murasenga murakunda Imana ngo gamwe mumerewe neza ngo twenga ufuti twarahwereye twaragada degedege dilili. Hari abantu muranumva bivuma bakivuma bakiheza bakimara bakishira bakihamba bonyene bakigirira anterema yabo bakoresheje akarimi kabo bariko baravuga ibyabo ukuntu bimeze. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe ngo nta na rimwe umuntu yitwa umuhizi
atakoze ibintu bidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Urabizi igihe twatangurira ishengero, Imana yarampaye ijambo, niryo jambo riri muri point ya vision ya life center. Ni ijambo riri muri Esaïe.27. Usomye muri Esaïe uzoribona iryo jambo. Ariko ikintu cankoze ko kikantangaza kuri iri jambo, ni passage nari narasomye kera mu busore bwanje, igihe nasoma Bibiliya nkayitangura nkayisoma. Hari igihe rero taba wibuka ijambo ahantu ryanditse kumva muhemu yarakwibukije ijambo wigeze gusoma, kumva rirakugarutsemo. Ariko iri jambo hariho ababizi ariko ushobora kuba atavyuze. Ni naryo ryabaye teme yacu ya conference ya mbere twagize muri Eglise. Iri jambo ikintu cantangaje, Imana yeretse Ezekiel mwereka igicapo kidasanzwe. Imana yereka Ezekiel mu nzu y'Imana, ngo hagati mu nzu y'Imana, hagati ku ntebe y'umuherezi mu nzu y'Imana, hagati muri sanctuaire, Imana yereka Ezekiel havaho uruzi. Urwo ruzi ngo ruragenda, urwo ruzi rukava mu rushengero rutemba. Ariko urwo ruzi ngere rwako ruratemba, rwatemvye mu gihe kibi mu gihugu, rwatemvye mu gihe kibi mu bantu b'Imana, igihe abantu bari bugarijwe ibintu bitameze neza cyane. Imana yereka Ezekiel ibizokora mu gihe ca nyuma, ivyo igiye gukora biciye mu ishengero. Ariko kandi ngene Imana yatangaje ibintu, Imana niyerekanye ko solution y'igihugu yavuye ahandi hantu hariho hose. Reka abantu b'Imana babwire, twese turi abantu basengera igihugu, turashaka igihugu cacu gikira kandi kikamererwa neza, kandi muravyipfuza cyane. Ariko kandi ngira ndabagarukane gatoya kwibuka kutwe kubitwerekeye, kuko hari igihe twibagira yuko natwebwe turacafise urugendo sur le plan personnel y'ibigomba guhinduka kugira ngo dushobore kubona umugisha w'Imana mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Kenshi iyo ndiko ndabona abandi ibyo badakora neza, ndibagira ibyo je ntakora neza. Ariko reka ndagukangurire, urabe ibyo abandi badakora neza, ariko ntusige inyuma ibitari bien fixe mu buzima bwawe. Kuko ngira ndakubwire ngo ntabo hanze badetermina wowe ngene uzobaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko we n'Imana yawe muradetermina élan na niveau na speed ubuzima bwawe bushobora kugira. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma nshaka kubwira ikintu kimwe ngo, iki kintu maze kugitahura, iri jambo ndarimeditako, turifatirako. N'igihe twatangura Eglise, hari abantu bambwira dutanguranye bakavuga ati dukwiye kuvuga mo church, dukwiye kuvuga Eglise. Ariko muravye twe Eglise yacu kuntu yitwa nta Eglise birimo, ariko yitwa Life Center Pointre. Ariko akajambo center igituma numvise kankozeko, mfatiye kuri ico gicapo co muri Ezekiel, nagiye mbona ahantu henshi muri Bibiliya Imana ivuga kubijanye na centre. Ariko Ezekiel wewe avuga ngo hagati mwihema, hagati muri sanctuaire, amazi yagiye atemba. Ariko ayo mazi yakoze iki? Ntiyabaye nka ya mazi yagwa yazana imvura muri février l'année passée 2014 agahitana amazu aho mu gace ko muri Nord, agahekura abantu. Ariko Bibiliya ivuga ngo ayo mazi yatemvye ava mu rushengero, ngo aho yagiye aca hose hariho ibiti vyumye, ibiti vyarasubiye biragira ubuzima. Ayo mazi ngo arashishikara aragenda, ngo kuri passage yaho hagiye hasubiramo ubuzima. Ivyari vyarapfuye bihopre vie, ivyari vyarapfuye bigira ubuzima, ngo kugeza naho ayo mazi yagiye agwa mu kiyaga kinini. Amaze kugera mu kiyaga kinini iya, ngo amafi yaho yari yarapfuye, ariko ngo no mu kiyaga hasubiramo ubuzima. Amafi aragaruka, abantu basubira kuroba, muri activité. Si ivyo gusa, ngo aho ibiti vyamejejwe n'ayo mazi yari kararengana, ngo ayo mazi ibibabi vyayo vyacitse, ibibabi vyo gukiza amahanga, ngo abantu barajya kuri ivyo bibabi bagakira ingwara zabo. Urwo ruzi rwarantangaje cyane, kandi rurashoka umutima wanje n'ivyimviro vyanje. Ariko numva muhemu yareka arambwira ngo harageze igihe yuko ishengero rihaguruka, ariko rigahaguruka nk'urwo ruzi, aho riko riraca hose, aho umwana w'Imana ari, aho abizeye Yesu Kristo bari, ari mu kazi, ari muri leta, ari mu miryango yabo, ari mu ngo zabo, ari mu mafamiye yabo. Bantu b'Imana turi abantu bikoreye ubuzima. Haleluya. Turi abantu bikoreye ubuzima, turi abantu vivant, kuko dufise Imana iri vivant.
ntidufise imana ipfuye kuko umwami wacu ari muzima, natwe twahamagariwe kuza n'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ngurwo ruzi ruragenda. Reka nababwire abantu b'Imana, uru ruzi ntigwakoze ku bintu biri spirituelle gusa, ariko uru ruzi rwarakoze no ku bijyanye na sante, kuko abantu bari bishwe n'indwara. Ariko aho urwo ruzi rwava mu z'Imana rwagiye ruratemba, abantu by'amagara biratera imbere, abantu batangura gukira indwara, abantu basubira kuramba, abantu basubira kubaho, abantu basubira muri activité kuko bafise amagara meza. Si ivyo gusa, urwo ruzi rwarakoze no kuri ekonomi y'igihugu, kuko abantu bari barahagaritse activité yo kuroba, barasubiye kuroba, production iragaruka mu gihugu, ubuzima burahinduka. Reka nakubwire umuntu w'Imana, ishengero, umuntu w'Imana n'umuntu ahari hose ibintu bigomba guhinduka. Umuntu w'Imana n'umuntu yaporta changement, umuntu w'Imana n'umuntu azana ubuzima, umuntu w'Imana n'umuntu yandukiza ubuzima, umuntu w'Imana n'umuntu akomika la vie. Yesu ashimwe cyane. Reka nababwire ikintu gitangaje kuri uru ruzi rwo muri Ezekiel. Bibiliya nitubwira ko rwatemvye mu gihe ciza, rwatemvye mu gihe kibi. Bisobanura ngo mission y'ishengero ntihari igihe ibintu bimeze neza, ariko no mu gihe c'urupfu n'igihe hariho kawo. Haleluya. Si pretexte kuri twebwe yo kuzinga ibirago no kuryama ngo ibintu bimeze nabi, ngo ibintu bimeze nabi. No, nibishaka bimere nabi, n'igihe cawe co gufonctiona, n'igihe cawe co kwajisa, n'igihe cawe co kurekura, n'igihe cawe co kwandukiza, n'igihe cawe co guhumekera, n'igihe cawe co gutanga icimviro c'Imana. Baramubwiye ngo mugabo, saba umwami ntiyica abantu, ariko mubwire ngo duhe iminsi mike tuje kubaza Imana. Imana iratubwira ibigiye gukoreka. Kubw'umuntu w'Imana ari muri situation ya inconfort, bituma ahindura situation y'igihugu cose. Abagira bapfa imiryango irakira, kuko hari umuntu yashoboye gufonctiona muri situation itari favorable. Wibaza ko uzokorera Imana ibintu byose bimeze neza, ngana kubwiye ngo ntiharagera kuyikorera. Wibaza ko uzokorera Imana bose bagushigikiye, ndakubwiye ngo ntiharagera ko bagushigikira, ariko Imana ntiyagufatikanije n'abantu. Imana ishobora kugukonekta n'abantu nk'uko itoba gukonektako, ariko kandi hakuraba abantu. Ndakubwiye ngo iki ni igihe cawe co gushira amaso ku buzima, ukavuga uti Imana simpagarikwa n'ibitariko biriya sosia, ariko Mana yo mu ijuru ndabuja mfatiye kuri activité spirituelle, kuco uri kurakora mu buzima bwanje. Nimva unyumva uduze ukuboko kwawe. Haleluya, haleluya. Mbwira umuntu mwicaye uti mu gihe cose wowe urashobora gufonctiona. Yesu ashimwe cyane. Mubwira uti muri saison zose wowe urashobora gufonctiona. Mubwira uti no mu gihe c'ubugaragwa umeze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Ico ngo igihe ibindi byose biriko biruma, kuko cosho imizi yaco igenda igashika mu mazi, gifise ubuzima, kiguma kiri verdoyant, kiguma kiri vert, kiguma gifise ubuzima. Ibindi biti bikavuga ngo mbega ko ibindi byose vyumye mu gisagara, kubera iki kijya kituma, ibanga ryaco naho kiri connecté. Yesu ashimwe cyane. Iryo jambo ndaryizeye kandi ndaryemera yuko abana b'Imana vy'ukuri bashitse ahantu mu bucuti bwabo n'Imana, n'aba agent ba transformation, n'ibikoresho vy'impinduka. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bashaka ibihinduka? Mumbwira uti fonction. Amatelefone yacu tugiye mu ndege arafise mode ufyonda ya avion, yadasubira gufonctiona, itagira na rezo. Hari abakristo ibintu bimeze nabi mu gihugu, ibihuha byinshi, amajambo menshi, ibintu byinshi bitagenda neza, ugasanga bari muri mode avion. Mbwira mu nshatse tuva muri mode avion. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni gute tworirimba indirimbo z'Imana sur une terre étrangère? Comment pouvons-nous louer alors que ça ne va pas? Yes. Aho rero niho wowe utandukanira n'abandi, kuko iki kurimwo
kiguha gufonctiona muri saison zose. Iyo imvura iriko iragwa canke uri mu bugaragwa hose urafonctiona. A plus forte raison, ahubwo unashima no mu gihe cawe c'ubugaragwa nico gihe wexperimenta grâce y'Imana iri special. Ukavuga uti sinari ko Imana ishobora kuzigama ikirato c'umuntu imyaka 40. Sinari ko Imana ishobora gutanga indya zivuye ahantu hejuru zikagaburira abantu. Mu gihe canje c'ukuburanirwa nico gihe canje nabayeho c'ukubona ingene Imana imeze n'ingene ishobora gukora. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Haleluya. Sasa rero nuko nyene wo mwicaranye musonana nakugusaba umunjegajereza umugati kanguka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari izindi information ukeneye kuronka zitandukanye nizo usanzwe ufise. Yesu ashimwe cyane. Ndakuzaniye iyi information kukubwira yuko Imana nizorinda guhindura ibintu kugira ngo fonctionne, ahubwo nuna fonctionne bitaranahinduka kugira ngo ubwiza bwawe buboneke no mu bihe bibi. Yesu ashimwe cyane. Kuko ijambo ry'Imana ngo mumeze nk'agatara kari mu nzu ntikanyegezwa munsi y'igitanda gashigwa hejuru. Mumeze nk'inzu yubatswe ku musozi, iyo nishobora kunyegezwa. Abantu bose iyo bavuye ku kibuga c'indege barabona amazu ku ikoreji, barabona amazu ari ku misozi, kuko igishuje ku musozi ntigishobora kunyegezwa. Shengero ry'Imana ngena kubwiye ngo waramanitswe ku musozi, warasizwe, warambitswe ubwiza, washizwe ahabona, ntushobora kunyegezwa. Nta situation yo kunyegeza kuko position yawe igushira ahabona kugira ngo ube umugisha ku mahanga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana iri associé nawe kugira ngo ibintu bihinduke. Imana uri platform y'Imana. Ndi kibanza Imana ikorerako. Ndi kibuga Imana igomba gukorerako. Ndi terrain Imana igomba gukorerako. Nico gituma I need to be available to him. Uravyumva? Kugira ngo ancemo. Bwana sifiwe sana. Reka ndabivuge gutya. Actes des Apôtres, chapitre 16. Musha passage vuma ngo vuma Imana ikampa amahera. Shango nzoyitangira kwere. Ash. Nta reka ndakubwira muntu w'Imana. Ugomba kumenya ico ufise kugira ngo utangure kugitanga bitameze neza. Ugomba kumenya ico Imana yaguhaye kugira ngo utangure kugikoreramo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Kuko ndagomba kuvuga ngo mu bibazo vyawe niko kajye ko kwerekana ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo shango je vraiment ngo umuntu ari kuba ngeze kure mu gakiza, ngo ntari kuba mbana n'umugabo ari compliqué wikigaba, ona kuba ngeze kure pastor, ona kuba mfise ivyamwe. Bibiliya ikubwira ngo nimugire ivyamwa vyiza au milieu de, pour que le jour où l'esprit va les visiter, il réalise vos bonnes œuvres. Iyo muhemu yera agomba kuzana abantu bo muri entourage yawe mu gakiza, ntabazanira amaverse wabahaye, abereka ivyamwa vyiza wamye mu bihe udakwiye kuvyama. Yesu yaragize passage ishoka abantu, aravuma igiti arakivuma kuko kitamye, ariko abigishwa bagira sentiment umenga harimo injustice kuko Yesu yakivumye mu gihe atari ico kwama. Akirondera ko ivyamwa arabura ikimugaburira, arakivuma aragenda, bagarutse basanga cumye. Ariko bibatera ikibazo ko Yesu yakivumye atari igihe cyo kwera. None kubera ko Yesu expectinga kujya ku kintu muri saison atari yaco y'ukwama. Ariko Yesu yashaka kwigisha abigisha ikintu gikomeye. Yashaka kubigisha yuko aba muri we ntibafise ibihe by'ukwama n'ibitari byo kwama. Abari plante muri we ibihe byose abiteze ko kubamurako. Bisobanura ngo n'uyu munsi urafise ibyo ukwiye gutanga. Uyu munsi hari umugisha ugomba kurekura. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi hari ijambo ryiza rigomba kuva mu kanwa kawe. Uyu munsi umugore wawe hari ikintu ciza agomba kukumvako. Uyu munsi wa mugabo wawe compliqué hari ijambo ryiza agomba kumva riva mu kanwa kawe. Uyu munsi wa mwana wawe w'ikigaba hari affection akeneye kukuronka ko na comprehension akeneye kumva. Uyu munsi mu gihe kidakwiriye hari ico abantu bakwiye kukwamurako, kuko nico gituma Imana yagushizemo ingabire. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Ibi rero bantu b'Imana ngira nakubwiye ngo ibiinya ndiko ndakubwira bavyita theory principe, ariko kandi ngo bibe fonctionnel ugomba d'abord kubitahura nk'iciyumviro, kigira kabiri mpwemu iragomba kubiguhishurira, kigira gatatu ugomba guhitamo. Yesu ashimwe cyane. Iyi nkuru yo muri Actes des Apôtres ni inkuru turayizi, ariko itwigisha ikintu gikomeye cyane. Uravyumva? Acte 16 kuva kuri 23. Kuko Acte 16 verset 23. Iyi ni inkuru mwese murayizi. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Nawe abari wacyo abashira mu nzu yo hagati, ababoha amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Iyi nkuru dusanzwe tuyizi, ariko kandi je nakunda kwibaza kuri kino kibazo. Je na wowe turi muri situation y'aba bagabo babiri, ni ikihe cyo dushikira? Kuko kenshi twibaza yuko uzohora ubona abakristo bashushe gukorera Imana, hari nabo ubona bashushe ugacomera ko ivy'agafaranga byagenze neza. Hari n'abandi ubona begereye Imana cyane ugacomenya ko bahomvye. Sivyo? Agafaranga kagaruka tukababura. Iyo ni indi relation ufitaniye n'Imana, siyo ndiko ndavuga kuna uyu munsi. Ariko reka mpagarare kuri kino ciyumviro, kuko ari Imana ikirahamagarira ubuzima bwacu. Aba bantu baravuze ubutumwa bashingira intahe Imana, bariko barakorera Imana, bariko bavugira Imana, bariko bavuga ko ari nziza. Abantu barabagumukana basaba ko babakubita, barabashishura barabaheza. Hari gikubita umuntu kumva wahejeje, sivyo? Bumvise ko bahejeje babategeka ngo ni mubafunge kandi mubarabe neza. Hama ujejwe prison amaze kumva yuko ari abaprisonnier bari dangereux bagomba kurabwa neza, ntiyabafungira aho abandi bafungiwe, ariko ngo abinjiza hehe? Abinjiza ibwina, hama yongera afata amaguru yabo ayazirikiramwo imbaho. Za mbaho zifata amaguru, sivyo? Ashirako n'iminyororo. Amaze kubugaranira muri iyo prison, Bibiri ivuga ikintu gikomeye, arico kintera kwibaza je nawe no munsi ngene turiko turifata muri situation zacu. Yesu ashimwe cyane. Bibiri ivuga ngo bamaze kubugaranira aho hantu, ngo batangura gusenga no kuririmba. Ndagusengera ngo Imana idushikana ahantu tutaba abakristo ba confusion. Narabonye abakristo benshi usanga yavangiwe n'ibihe bibi ariko aracamo. No munsi ndaje kubwira ikintu kimwe muri kino gitondo, ndaje kubwira ngo ibihe bibi birabaho. Ibihe byo guca mu bukene birabaho. Ibihe byo kugwara birabaho. Ibihe byo gutabwa birabaho. Ibihe byo kudatahurwa birabaho. Ibihe byo kubeshegwa birabaho. Ibihe byo kudashigikirwa birabaho. Ibihe byo kutimbura wari witeze kwimbura birabaho. Ibihe byo kudaproduiza waragize investissement birabaho. Ibihe byo kuburanirwa birabaho. Ibihe byo kwigenza neza mu rugo ariko uyundi akareponda negativement birabaho. Ibihe byo kubona abantu menga barakunaniye birabaho. Ukibaza ngo mbeko abana bananiye, abantu bazoba ngo je ngo numupagani kweli, babonye ivyana vyanje ngene vyigenza, ukaja muri gestion, ukaja muri complexe, kuko umenga umwana arakunaniye, ukabura honywera mu bantu, cyane muri community y'abakristo. Bagwe ngo unapasha kuombea mtoto wako, unapasha kuombea mtoto wako, hari hama atake, mwana wawe nene mutegeza kwa mudasenga iwanyu. Umuntu agahwera, akavuga ati man, je kuna kukunda none abingine ngene meza byose akapatika da. Reka ndakubwire ngo ivyo bihe birabaho. Kandi n'ivyama bisobanura kuri umunyamakosa.
ariko bihora bibaho. Ntihakwiye kubaho crise hagati yawe n'umupartenere wa mbere ariyo Mana kubera situation yawe mbi uri kuracamo. Ndabisubiyemo, ntihakwiye kubaho crise kubera situation yawe mbi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntihakwiye kubaho frustration uravyumva kubera situation yawe mbi. Reka nakubwire, aba bantu bari bakoreye Imana ariko en réponse ivyo Imana yemeye ko bibashikako sivyo byari bikwiye gushikira umuntu yakoreye Imana, ariko batikuwe barafunzwe. Ariko ndakunda ikintu bakoze. Ijambo ry'Imana avuga ngo bamaze kugaranwa ngo batangura gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabagire abantu b'Imana, nasanze gusenga ari ikindi kintu gikomeye cyane. Ntushobora gushishikara iyo utari umuntu asenga. Nasanze gusenga ni ikintu gikomeye, nk'uko couche d'ozone ngaha iduproteja, ikaduproteja amareyon y'izuba. Nimba izuba ritaduturira, nimba uno munsi hariho réchauffement climatique, nuko kijya kintu kidukingira bacita gute mu Kirundi? Urusenga kubera senge do senge qui vient de senge. Okay, urusenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urusenge uravyumva kuko gwatakaje épaisseur kubera réchauffement no kubera environnement itari protégé, bituma imishwarara y'izuba itera kajagari. Uravyumva, bisobanura ngo izuba ryari kuduturira yaba tudakingiriwe. Nukuvuga ngo ico gisenge muri ko muravuga kituma amareyon atatubabaza, akazuba turakumva tukabronza gato ariko nikaduhitana. Rero nasanze amasengesho ameze nk'urusenge kuko amasengesho araduproteja na pression y'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ni gute umuntu w'Imana abaho muri iyi pression ya Bujumbura? Ni gute umuntu atumva ijwi ry'Imana abaho muri iyi pression ya Bujumbura? Nta deprime, nta kuri impuzu, nta canganyikigwe, ntiyibe, ntaniga abantu. Ni gute umuntu abaho iyo tuba muri presence y'Imana? Presence y'Imana mu buzima bwacu nayone izimeze nk'urusengero duproteja, bigatuma ivyari kutubabaza cyane ahubwo Imana ibiduhamwe yindi isobanuro, ahubwo ikatuwerekamo n'indi opportunité. Igihe abandi bariko barabona urupfu, wowe ukarunguruka mu buzima. Kuko nuri impacte n'ibiriko biraba gusa, ariko uri impacte n'ivy'ijuru riko riraproduiza, n'ici ivyizigiro vy'Imana riko birazana mu buzima bwawe. Ngo bamaze kubugarana, bahejeje kwicara, batarana bakanda n'ibikomere, batangura kuvuga haleluya, urakoze Mana. Ibimana vyadushitse ko sigitangaza kuri wewe. Ibimana biriko biranshika ko sigitangaza. Wabibonye ko bigiye kunshika ko, ariko uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Wakoze kudushoboza kuvuga ijambo ryawe. Wakoze kudushoboza kuholasha ta parole. Wakoze kudushoboza. Mana urakoze ko na ahantu ushimye kuhatuzana. Oh haleluya. Haleluya. Reka ndakubwire abantu b'Imana, nta kintu nabonye gihindura igene twiyumvira nk'igihe turi muri presence y'Imana. Hari igihe Imana iduha iyindi nsobanuro y'ibiriko biradushikako kuko turi muri presence yayo. Rero abantu b'Imana, ndagomba kubahimiriza, ndagomba kubinginga kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Kuza muri presence y'Imana ukavuga uti Imana nyuzuza ivyimviro vyanje. Ndafise ibindi numva, ndafise ibindi mbona, ndafise ivyo ndimwo, ariko Mana singomba kuba prisonnier. Daniel naho yari umuja, yari afise liberté yo kuza kurondera Imana yiwe. Yari yugarijwe mu bindi, ariko muri communion n'Imana ntiyari yugarijwe. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu barababoshe babashira muri prison, ariko naho babugaye amaguru n'amaboko, ariko ntibagaye communion yabo n'Imana. Batangura gusenga, batangura kuririmba, batangura kumubarira, batangura kumubwira, batangura kuvugana n'Imana yabo. Oh haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo il renouvelle nos forces. Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel, kuko il renouvelle nos forces. Harahigwa bizigira uhoraho, kuko agenda bubura mu nkome zisha, agenda renouveler inguvu zabo. Reka ndakubwira ngo hari ikibanza cawe cyo kubakigwamo, hari ikibanza cawe cyo kubakigwamo, hariho cadre Imana ya prévoir yo kubakigwamo. Reka abantu b'Imana babwira ikintu kimwe, ndashimira Imana. Imana sindayibona nka institution.
imana sindayibona nk'umushinga ntahari ahantu mu ijuru w'umugangi afise ibyo ametiriza tutazi hama tukamwegera nk'umushinga ntahe. No, imana yashatse ko tubana nk'inshuti, nk'umugenzi. Rero ndafise ikibazo nshaka kwibariza umukristo wese ari ngaha dimanche. Imana n'umugenzi wawe, wumva ufise relation n'Imana y'ubucuti, uhora ukumbura Imana. Haleluya. Uhora wumva uyikumbuye, ukumva uti ndakumbuye Imana. Apana eglise, apana uru systeme na religion n'igiprograme cacu n'ingene ibintu bipanze. No, uhora wumva ukumbuye ya Mana ushobora kubwira ugasuka ku mutima wawe. Yaravuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, ndikorera umutwaro wanyu uremereye ndabakomunike wanje uri leger. Witwa umutwaro ariko uri leger. Yesu ashimwe cyane. Witwa umutwaro ariko ni gute umutwaro ushobora kuba leger? Witwa umutwaro. Tumuha umutwaro wacu akaduha uwiwe, wacu uraremereye ariko uwiwe uri leger. Ariko muri vocabulaire ni ikintu kimwe citwa umutwaro. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda agakiza, ndakunda Imana. Imana iraryoshe, Imana iri réel, Imana iri vrai. Ndakwifuriza kugira rencontre y'ikintu kiri vrai. Reka ndababwire byongora gutonda mu bintu bitari vya vrai. Byongora kuza imisi yose. Maze imyaka 22 ntabura mu rushengero, ata n'indwi zibiri ndabura ntasenze 22 ans. Ibi bintu niwo bishobora kubibandanya, nta nivyo wobandanya yaba bitari vrai. Umwana w'umuntu Imana yamuremye mu buryo ubw'ikintu ataco kimumariye ntacakora. Rero birashoboka ko n'ivyo Imana atavyujamo kuko ataco bikumariye, kuko warahushije orientation ya relation. Imana ni Imana relationnelle. Aba bantu barakubiswe ariko ntibatakaza ubucuti. Aba bantu baratutswe ariko ntibatakaza ubucuti. Situation yabo niyabateranije n'Imana ngo bayize imbere babwira ati Imana rero umunsi je sisenga je byanse. Malgré gukubita bari bacumva bashaka kumuvugisha. Mana urakoze, Mana ndagukunda, batangura kumutazira. Haleluya. Hozana, hozana, hozana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abafunzwe bose bariko barabumva. Bisobanura ngo ndashobora gukora ico Imana insaba atari uko ibi situation yanje yahindutse, ariko muri situation mbi nkabikora. Rero ndaje kubwira muri kino gitondo ntihagire ikiguhagarika gukora ico Imana irikira gusa. Yesu ashimwe cyane. Ntihagire ikiguhagarika gukora ico mpwemu yera ariko araguhumekeramo. Ntihagire ikiguhagarika gukora ico mpwemu yera gutahuje ugiye gukora muri uyo mwanya. Niyo aba ari situation wibwira uti situation wewe uragerageza kunshira muri esclavage, ariko I am free. Singira umuntu ari maîtrisé na une situation, ariko ndi umuntu ari maîtrisé par l'esprit. Nico gituma muri circonstance yari yose ndashobora koopera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo bahejije kuririmba, murazi vyabaye, habaye iki? Migozi yagize gute? Iminyororo yaracitse. Reka ndangirize kuri iri jambo rero. Esaïe chapitre 10. Esaïe chapitre 10. Haleluya. Ndagomba no musi muri kino gitondo gukuraho ugwitwazo Satani atuzanira bwo gushira à long terme ivy'Imana irikira duhamagarira. Ngenda bwiye ngo bamwe muri mwebwe voie de sortie yanyu ibibazo vyanyu no gufonctionner. Yesu ashimwe cyane. Ndababaza ikibazo. Ni bande bibaza yuko iyo Paulo na Sila batari gusenga baririmbe? Ni bande bibaza ko ijya minyororo ari gucika, prison ikanyiganyiga igahenuka yose? Ni bande bibaza ko vyari kuba? Ako ni bande bibaza ko gutazira kwabo no gusenga kwabo kwatumye igitangaza c'Imana gikoreka? Bisobanura rero rimwe na rimwe ngo iyo ukoresheje c'Imana yaguhaye, rimwe na rimwe nico créa la porte de sortie. Ico dukeneye juste kuba abantu bari obéissant. Dukeneye juste gutahura yuko affliction, kubabazwa ni ibintu bishika mu buzima. Ntidukwiye kuba abantu bari muri confusion kubijanye no kubabazwa. Yesu ashimwe cyane.
nico gituma Paulo na Petero barahagaze cyane ku kintu cyo kubabazwa kugira ngo ishengero ritahure ko kubabazwa biri muri realite yacu. Aho bitandukanye nuko kubabazwa k'umuntu afitanye isezerano n'Imana kuri different kuko kuzana iyindi resultat. Sivyo abantu b'Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe mu buzima hari ibintu bibiri bikorwa muri principe imwe. Guhamba no kubiba. Iyo ngomba gutera imbuto izova mu igiti ndimba. Iyo ngomba guhamba wapfuye ndimba. Ivyo bintu byose uko ari bibiri bikorwa mu buryo bumwe. Profondeur ntizingana ariko ubonye utanguye kwimba ntiwomenya icagira akora. Kandi iyo nja kubiba, iyo nja guplanta igiti, niyo nja guhamba umuntu ndakreza nkamba hama ikigira kabiri ivyo binogo vyose uko ari bibiri biraza kwakira ikintu ikiobje umuntu canke imbuto. Sivyo? Ndashaka kuvuga iki rero? Bamwe intambara zanyu ntizisobanura ko ariho mwahambwe ariko bisobanura ko muriko muraba plante. Yesu ashimwe cyane. Ndasubiramwo ngo ico kinogo si ico kuguhamba ariko nico kuguplanta. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo ico kinogo si ico guhambamwo ariko nico kuba plante. Imana iradutera, Imana iratwetablisa. Yaravuze ngo je vous planterai, je vous établirai. Igikorwa cyo kumpa etablissement, igikorwa cyo kumpa influence mu muryango canke mu gihugu, igikorwa cyo kumpa ijambo, igikorwa cyo kunshira habona si canje. Ariko c'est Dieu qui me plante. Ariko igihe ariko aramplanta ndababazwa. Sinsubira hajya. Esaïe.27 ni kure cyane. Esaïe.27 usomera cyane hagira umuntu ansomera Esaïe.27. Esaïe.27 hein? Esaïe.27 aha havuga ngo Santurazi gusoma Kirundi. Unaogopa. Esaïe.27 kandi kuri uwo munsi imitwaro babaremeka izobava ku bitugu n'ingogo babambika mu mazosi zivunwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umuntu afise biriya y'agafaransa canke akongereza hari ikintu ngaha muri bibiliya y'ikirundi batavuze neza. Wacumvise? Nta kintu mwumvise? Les francs en ce jour sauf fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et de son joug de dessus ton cou. Yes, ashimwe cyane. Je hari ikintu ntarumva. Mwacumvise? Et la graisse fera ngenda bahe devoir à domicile. Mugene mumbarira ingene amavuta ashobora kubiriza igiti. Iyo ni devoir à domicile. Mbwira umuntu ati ni devoir à domicile. Aho sishaka kuhateba gatoya. Ariko reka ngaruke Yesu ashimwe cyane. Ngo kuri uwo munsi ku bitugu vyanyu. Uni Esaïe ariko araprofetiza. Aho ngena nabwiye ngo Esaïe muri profesi ziwe avuga ikintu kitigeze kibaho muri Ancien Testament. Aravuze ngo muri iyo minsi muribuka ariko kweri santa mutwugarire hajya ahantu ntihasubire kubona turakeneye projection kugira ngo mushobore gutahura ingogo na juge kuko nk'aba mwe babatawunere nta kimwe mushobora kumva muri iyi verse. Sivyo? Ariko kagaheze kudekriva hari ikintu bashira ku mugongo w'inka uravyumva curubaho kikaza gitraversa kigafatanya inka zibiri hama ikindi na cone ariyo juge igafata izosi uravyumva kugira ngo inka ishobore kwikorera imitwaro n'uburemere uravyumva hama kandi ishobore kuba contrôler muri direction kubera izosi ryayo rifashwe. Ibi Yesaya yari karabivuga avuga ibihe bibi Israel izokwinjiramwo aho bazoronka umwami avuye Assyria. Iyi prophecy iza 38 ans avant yuko vyirealize.
uyu mugabo abivuga muri precision ingene bizotangura n'ingene Imana izoza kubatabara. Aka ga point twasomye n'ingene Imana izoza kubatabara. Aravuga ngo ico gihe kuri uwo munsi je uhoraho, Yesu ashimwe cyane, nzoza ndabakure ko ubutwari ku bitugu vyanyu cyangwa umutwaro wo ku bitugu, kuko ikikwicaye ku bitugu kirakubuza liberté, ikigufashitiye mu bitugu kirakubuza liberté de mouvement, ikikontrola ibitugu vyawe, ikikuremera atari icawe, ico ukora cose chimbuka kuyundi kurusha wowe nyeneco. Imana ibwira abisirayeli avant iyo passage kuyisoma, aravuga ngo muzogira ama projet ntabe réaliser, muzokora imigambi ntishitswe, ibereka correction izobaha. Ariko aravuga ngo dans ce temps, muri ico gihe nzoza kubakura kuwo mutwaro ku mugongo, aho mutazoba mugifonctiona muri direction y'isi ngene ishaka canke ya oppresseur uko ashaka, ariko ngiye kugarantisa mu bantu banje ikintu citwa liberté, umwidegemvyo. Nganabwiye ngo kado ya mbere ishengero rifise n'umwidegemvyo twahawe igihe twakira Yesu Kristo. Narahawe liberté, nahawe mpwemu wa liberté, ndafise uburenganzira bwo kudakora icaha, ndafise uburenganzira bwo kubaho, ndafise uburenganzira bwinshi nahawe n'umusaraba. Ariko kandi Imana yavuga ngo ico gihe nzoraba abantu banje, umutwaro uri ku bitugu vyabo nzoza kubakurako. Uravyumva ingogo, uravyumva amavuta amena ingogo, amavuta zoza amenagura ngo kwaci kwaci kwaci. Ariko navuze kiki amavuta. Ndashaka kurangiza muri kino gitondo mvuga ngo amavuta azomenagura ingogo, mvuga ngo amavuta azocagagura iminyororo yose ku buzima bwawe, mvuga ngo amavuta azobriza ikintu cyose kibosha ubuzima bwawe, amavuta azobriza ikintu cyose kikubuza liberté de mouvement, amavuta azobriza ikintu cyose kikumentenya muri esclavage, amavuta azobriza, amavuta azojanjagura, amavuta azomenagura ikintu cyose kigutwaraho Imana idashaka kuja, amavuta y'Imana. Ndarangije vuga ngo hari amavuta y'Imana ku ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije vuga ngo muri ivyo bibazo urimo nurabe mpwemu yera kubwire ku mavuta yagusize. Yesu ashimwe cyane. Ayo mavuta aragarantisa liberté yawe, ayo mavuta aragarantisa ubuzima bwawe umwidegemvyo, naho tukuraba hanze ukamengura kubititse. Nico gituma Paul avuze ngo we are afflicted. Uravyumva, dusa nk'abatikuwe ariko turahagaze, dusa nk'abahomvye ariko tubeshejeho benshi. Yariko yerekana iyi paradoxe ni contradiction, yerekana ibitubako ariko ivyo duproduisa. Ndarangije mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, nureke uruzi rwawe rutembe, nureke ubuzima bwawe butembe, nureke ufonctionne, ntihagire ikintu kiguhagarika. Niwabona circonstances zigazi guhagarike, wibuka yuko hari amavuta y'Imana ku buzima bwawe, yemeza yuko ku bitugu vyawe hari umwidegemvyo, kandi amavuta yemeza yuko ku buzima bwawe nta bujana bumwe bugishoboka, ariko twaragizwa bidegemvya. Nico gituma atakintu na kimwe singana nuko konte yanje ingana, singana nuko igiceri canje kingana. Rimwe Satani arakubwira ngo genza buhoro, muri imisi abantu barakenye, ntugira ama projet menshi, abantu barakenye. Uko niko Satani atubwira twega pastor, ngo abantu barakenye, ntugira ama projet menshi. Ndanze singana n'igiceri canje, ngana n'ububiko bwiwe. Urabona abantu barabitse indoto, abantu nibagishaka kurota, abantu barabitse ama projet. Uraronsa amafaranga yo gura parcelle ngo mbengo ninayigura aho nzoyubaka gute, ngo ndayirire ugacuca ku kaguru. Kutwenze cyane. Ubure abantu babaye nk'ibijuju, ngo hango ashango reka barakubwiye ivyo udakwiye kujya bitameze neza, ngo yashango mutanayishira imoja tu aca ni kule, ushaka kugabanya ibiro ariko birakuraniye imbere y'akanyama, utangiye kuzana imigani rero y'abantu batagira iyo baja, ngo aca ngo nikura ngo musha nayishirira imoya tu. Siku na wenye wamesha uwiya wana magari wana maumbwa, habakuwa na makansere, acha shanisha. Situation murimwo zabagize kuba abantu bo muri court terme, situation abantu barimwo zabagize kuba abantu batagira indoto, situation abantu barimwo zabagize kuba abantu batafise projection à long terme. Kubera iki ivyo turimwo amakuru mabi kigukigira gishe, turahunze biragize gute. Ejo bundi nari Kampala bambwiye ngo imiryango y'abarundi ishika kuri ngaho iri kirahunga. Uravyumva, ibi bintu tubamwo biratumugaza bikatumugaza. Watangura kwimbira ngo utegure conference muri 2015 ngo
abandi mariage ngo nico gituma nasengeye bajya abantu bageragere mariage murabahizi pe kubera iki abantu b'Imana dufise izindi information kurusha uko tuzi Imana ikiratuvugako. Iyo utazi Imana ikirakuvugako ibarabarira kurongora. Utwe twirwa turongora abantu batwandikira pasteur basi vraiment basi abana bawe basi nimuhaguruke muze uravyumva basi mwebwe mukwepe gatoya ndanse kubera iki dukwepa gatoya uravyumva oya Imana yacu ni nzima, Imana yacu ni nziza. Ugomba kuba connecté ku yindi source ya information. Ndakurikirana ndanaliza ariko kandi mpeje kumviriza ndaronka nanje binca ivutu kuko ndi umuntu nkasubira nkaza nkarumvira icijuru naryo nariko riravuga Imana irikivuga iki, Imana ishaka gukora iki, Imana izodukorera iki, Imana ishobora gute. Bantu b'Imana ngerabwiye ngo murahwereye muti connecté ku yindi source ya information. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Semere uvuga uti nduruzi ruza n'ubuzima. Nta na rimwe twe dutanga urupfu ariko twe twahamagariwe gutanga ubuzima. Rero nimba we ari we soko ry'ubuzima ndakeneye kunywana nawe kugira ngo nshoboze gukomunika ubuzima. Haleluya. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Reka kuba umuntu wa hafi. Murangana n'abakristo kamwe ngo rafise amaproje. Hamwe none iyo migambo ufise yanditse he? Oya pase ngo ndabitumwanya wo kuvyandika ngo none reka nakubwira ikintu kimwe ntavyo ufise rero. Ndasenga Imana ngo idufashe. Bantu b'Imana. Ndasenga ngo Imana ifashe Afrika. Ngenda kubwire ngo nta continent nimwe yahindutse itabanje guca mu bibazo. Azi ya pas longtemps Corée du Sud barigeze kujya ibiti bakanywa amazi y'ibiti mwe ntimurahashikaho. Akuno munsi mwese mutunze Samsung sivyo uno munsi ni igihugu kiri kote ako carigeze kuba pire kurusha uko twe tumerewe ngaha muri Afrika. Mwese ama passport ari mu mufuko mushaka visa. Aho ngenda kubwire ngo hari abantu bapfira iburaya. Rondera source ya connection kugira ngo umenye wowe icukeneye nikijanye na wewe nikiritaye kuri mesure yawe. Pana kubaho muri copy no kuba muri full. Paulo avuga ngo ico gihe ngo twatwagwa n'impwemu zitwara abandi bose. Abanyefeso 2 ngo twatwagwa n'impwemu zitwara abandi bose. Hitugitwagwa n'impwemu zitwara abandi bose. Utwagwa n'impwemu y'Imana igutwara wewe. Nico gituma naho ibintu vyomera nabi mu Burundi. Reka bavuga ngo igihugu ngo kiritabani, igihugu kiri foto. Ndakubwiye ngo ceceka nimba udafise ijambo ryo kuvugishwa. Reka kuvuma igihugu fumuhora. Kuko igihe Imana yagishira ikagihagarika toi tu n'étais pas là. Kandi Imana yacu iri souverain. Yesu ashimwe cyane. Narakiriwe muri Sweden n'umugabo atunze cyane afise inzu nziza nabwo ntufise inzu nziza carambwira ngo mutama kuzambwira ati jeune homme ati jewe igihe nakura kubera imbeho papa wanje na mama wacu twara abantu 8 twara umuryango munini ati ntitwari dufise toilette yo mu nzu twasohoka hanze ariko kandi ico gihe haba hari imbeho iri -6 -10 hakanye bimwe byo gusohora inzara ukarinda kuja muri toilette muri iyo mbeho. Uravyumva? Arambwira ikintu canyigishije uyu mugabo. Arambwira ati wasohoka ati kubera nta na chauffage twari dufise inkwi zarateba zigahera. Uravyumva kuko ico gihe ahaba ari no mu gihe c'imbeho canke ibindi biti bitagize gute inkwi zigahera kandi ntivyari viza kuryama ahantu hari inkwi. Abavyeyi bacu bakadupanga turi abana witi bakatujyama nako abahungu n'abakobwa kugira ngo koro zacu zisusurutsanye. Umwana umwe akajya makunda akajya makuyundi bikagabanya ubushuhe. Imbeho bambe. Urumva? Acamwa atakuno munsi mba muri iyi nzu bavuze ko ari nziza. Acamwa ngo ikintu kimbabaje. Wowe uracari mutoye.
ikintu kimbabaje abana bacu uyu munsi bari muri prosperity ntibaza aho ibi twabikuye n'abasazi banyura umogi. Ngenda kubwira ngo souffrance si umwansi wawe, ahubwo souffrance irashobora kukumotiva kudovena meilleur, kugira ngo urondere icanzo c'ingene situation yawe ihinduka. Ibintu by'amakafe no kwicara mu bubare muguma mugira commentaire inkuru ya nyuma yose yasohotse sindabujije ko muvyumviriza, ariko kwanaliza kongre ko yabaye canke kitabaye, ariko wewe vraiment muri relation yawe bigufasha iki? Mbarizo mu nshatse urabijya mu mbarizo turabijya. Shengero ry'Imana ubwenge nibwabura mu ishengero nta handi buri, kandi turabahombe nimba ibi bintu byacu ari club byo kubantretena atashanje muri kiraza mu buzima bwacu. Mugomba kuba abantu bari equilibre, kurikirana ingene politiki igenda, ariko ni mukora ico mukwiye gukora namwe. Reka kuba abateoriste birigo baganira ibintu muganira n'inkuru zo mucuma ngo hangura umusore ngo yashwaye ngo na madamu wiwe ngo yagize gute. Ivyo birari minervare yawe. Jama kare uvyuke kare ugende gukora, panga umugambi, vyuka kanguka. Iki ni gihe cawe co gusayangana. Imana niyihenze kugutuma uvukira muri Afrika muri situation mbi, ariko sohora isuka yawe. Abandi bakubwira ngo ivyo kurakora nguzohomba, ariko twarize muri primaire ngo naburibye bantwenga nzobujya bagira gute. Di Siko bavuga abantu b'Imana, siko bavuga abantu b'Imana. Koresha umutwe wawe, vyuka ukore. Iki ni gihe cawe ciza, iki ni gihe cawe ciza, iki ni gihe ca Afrika, iki ni gihe ca opportunité. Hari amashantier menshi Imana igomba kugukoreshamwo, ahandi harahejeje kuzura, aha haracari vierge, ariko harakenewe abantu bafise revelation, harakenewe uruzi rutemba rugasubiza ubuzima ahantu batagira ubuzima. Ugo ruzi ni ruri muri palais, siho bibiri bivuga ngo rwatembye ruva muri palais. No, ni runo muri rwatembye ruva mu nzu y'Imana hagati muri sanctuaire, ruhindura ubuzima bwose bw'igihugu. Mbwira mu nshanti équilibre. Ejo wundi naronse umushitsi muhira, mandi yari ahari na madamu n'abandi mu gitondo. Mudamu aje kuturaba, nani arumvise ko afise cancer iri kuri phase finale, ariko wamenga no marayika Imana indungikiye gukonfirma message. Hari Imana izana message igakonfirma iciri kiravugana n'ubuzima bwawe. Uyu mudamu yaraje adushingira intahe, asirikira ashinga intahe, yambwiye ngo ntashaka kuyishinga mu rusengero. Namwe niko kudashaka kuyishinga mu rusengero, ati hari ibintu bigoye kuvuga ubwira aba bakristo ba dimanche gusa badatahura neza. Ati rero nahisemo kuyishingira abantu individuellement, abo numva mpwemu yarandongoyeko. Mudamu yagiye kuvyara umwana we wa gatatu, aja kuvyara umwana we wa gatatu, ariko aheje kumuvyara amenetse umutwe, yumva amenetse umutwe, aja kwa muganga, baramubwira ngo ufise cancer yo mu maraso kandi yamaze kwigeneraliza hose. Arabaza umuganga ivyoshoboka nibiki, yuko yotaha iwabo akaza ngaha mu Burundi niki ibintu nk'ivyo. Ivyo bindi sinibuka ikintu yavuze nico, n'est-ce pas? Ariko kandi umuganga aramubwira ati ico gihe we ntaco ufise, ufise 1 mois et demi yo kubaho, après 1 mois et demi urapfa. Uravyumva? Mudamu aravuga ikintu gikomera, avuga ati urabizi yuko hari igihe mu buzima muba mwaripangiye ibintu, mwarapanze, umva bahanze dufise inzu nini, miduga myinshi, amassurance yo kuriha, murazi igihe ari muzoheza kuriha ideni. Donc nyene uri mu buzima nyene n'ubwawe urabukontrola. Ariko hari igihe Imana igukorera akantu mu buzima, bakakubwira yuko uzopfa, ugaca wipoza kese ngo mbega hoho noba narigeze no kubaho. Biratangaza ingene rimwe na rimwe
twuzuye amaproje. Biratangaza igene rimwe na rimwe twuzuranye controle y'ubuzima bwacu. Biratangaza igene rimwe na rimwe turi abantu bari bitwara, birongora, bakora ibyo bashaka mu mwanya babishakira. Biratangaza igene turi independent kandi dukijijwe. Ariko kandi biratangaza rimwe na rimwe Imana ikoze ku kantu kamwe gusa ngo chap. Mubwire umuntu akantu kamwe gusa. Ubu hari abantu batanguye gukizwa Imana ikoze ku kantu kamwe. Uyu munsi hari abari ngaha mu rushengero ko Imana yarayikoze ku kantu kamwe. Harakana Imana ikorako ugaca wumva ubuzima bwose bubaye noir. Ufise abana batatu, ufise umubebe avutse umenye kugwaye cancer, umaze umwaka utanguye shimio, umwana ari karakura, uri kuramwonsa, ugatangura kwigisha abana bawe yuko uzopfa. Igituma rero umugore yantangaje, menyere kubona abakristo bafise ukwizera kugukira. Aho ikintu cantangaje, ibimenyetso byose bikwereka ko umenga bari karakira. Aho ikintu cantangaje ni attitude yagize imbere y'urupfu, akavuga ati jewe ndi prête gupfa. Ubu ndiko ndakora ico nkwiye gukora ariko urupfu ntirunkanga. Ndabwira abana banje ko nzopfa. Ndabwira abana banje yuko ntazobaho igihe kinini. Kuko jewe gupfa si problème. Hama madama mubwira umuntu turiko turafasha ngaha, twafashije kumurika mu Buhindi nabari nangaha nibiki kugira ngende kwivuza gwaye cancer ari abattu. Aramubwira ati uyo ndashaka kuja kumuraba ndamuremeshe, ndamubwiye ko agomba kwitegurira gupfa. Ukaraba umudama dafise 40 ans. Umudama akiri jeune, afise carrière nziza, afise ahabona imbere hiwe hameze neza. Uravyumva? Umudamu w'umupasteur, abana batatu bakiri batoya. Ukaraba umunezero afise, ukaraba ibintu ari karatubarira, twese bamenga ari karatwigisha. Warashobora gusanta yuko niveau yiwe siyo turiko. Kubera iki? Kuko n'umuntu circonstance. Uravyumva? Na revelation y'Imana yatahuje ko atakintu na kimwe gikwiye kumubuza kubaho. Aravuga ati bampaye 1 mois et demi, ubu ça fait plus d'une année. Uravyumva? Ati Imana yampaye bonus. Ati ngiye no kwiga ivyo nzokwiga n'umuganga mu bitaro yansuivye kuko yabonye ingene meze. Yaravuze ati wenda guhaye akazi ni waheza kwiga ibi bintu kugira uze gufasha abantu ba cancer. Sinumva ingene meze, sinumva attitude yawe. Yuzuye ubuzima, yuzuye umunezero. Ariko twese turiko turamumviriza bamenga twamuraba umenga hariko agasaraba. Umenga yamaze gupfa. Chanumva Imana irankonfirmye iki kintu vraiment. Amavuta abriza iminyororo yose. Aho ushobora kubona umuntu afise liberté kandi ari karapfa. Aho ushobora kubona umuntu afise liberté kandi umubiri w'umenga uri kura demisiona. Aho umuntu afise amakuru mabi ariko wumva umenga afise menshi yo kubabwira, ari karanyarutsa kuyababwira, ari busy, nta mwanya afise kuri liste abantu ategerezwa kuja kuraba kandi bose niba afise ico ababwira. Aho abandi tuja kubaremesha ngo wihangane canke tugafabrika ibintu nibitangaza bitabaho, ariko wowe ari kaja kuraba abariho kubabwira kubaho. Kuvuga menshi siko kuyamara. Haguruka dusenge. Imana ibampezagirire. Haleluya. Ndashaka twese dufatana amaboko tugiye gusenga. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uno musi ngiye gusengera ishengero ngo Imana ibasuke kwayo mavuta. Yesu ashimwe cyane. Ngiye gusenga ngo mube conscient yuko muhemu yari ku buzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo mu rupfu rwanyu mubeho. Kugira ngo mu ntambara zanyu mubeho. Kugira ngo mubizana amarira mu vy'iwanyu, ahubwo kandi hacike amariba y'amazi n'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ihindure n'umwambaro wambaye, naho wambaye uwikiriyo, Imana iguhe impuzu y'ishimo. Yesu ashimwe cyane. Kuko nimbuga ihumeka uracafise ivyo ugiye gutanga. Haleluya. Nimbuga ihumeka uracafise ubuzima ugiye kuhorasha. Nimbuga ihumeka uracakoreshwa n'Imana. Urabizi uhuye n'umuntu ariko arakubwira ko agira apfe, uca usanga yiga nta ngorane nimwe mufise. Barezo mico tufise ingorane iyi uri umushomeri, yego ni ngorane, ariko wumva zingana. Urazi ko mwebwe mwese uwo babwira itariki muzopfa bakayibaha, naho yo bari muri 30 ubuzima bwanyu bwoca buhinduka. Par rapport à cette date. Aha rero abantu bigenga kuko batazi fin. Imana yatunyegeza ibanga rya fin.
ariko birababaje ko satani iyo ignorance dufise ayikorera ko mu kutuboreza no kwibaza ngo turametriza ibintu. Ntacu metriza na kimwe, nta na kimwe metriza, ariko icyo Imana iriko gusaba, accomplir sa mission dans n'importe quelle situation uri kurabamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Oh Yesu. Iyi ni indwi y'amasengesho tuzokomereza hano hantu, ariko ndashaka utangure guhamagara Imana. Haleluya. Uvuga uti amavuta. Haleluya. Ndashaka musenga, ariko ndashaka aka karirimbo kavuga ngo amavuta. Haleluya. Hari amavuta, hari impwemu yera, hari amavuta atemba mu buzima bwacu adutuma dushobora gufunctiona muri espace zose, muri contexte zose. Haleluya. Ndagomba aya mavuta ko atemba uno munsi muri kino gitondo ku muryango wawe. Ndagomba aya mavuta ko atemba uyu munsi mu bana bawe. Ndagomba aya mavuta ko uyu munsi atemba muri projet zawe. Ndagomba aya mavuta ko atemba mu vyimviro vyawe, ku buryo umuntu w'Imana atakintu na kimwe kikunshira muri servitude, ariko wibuke ko tu as été appelé à la liberté. Sois libre muntu w'Imana, sois libre muntu w'Imana. Nimba hari nibimeze nabi, uvuga uti ivyo sivyo bidetermina que leur, nibiso bidetermina isaha yanje, ariko isaha yanje idetermine n'ijuru. Ndi libre, ndi libre. Chacun umve ko liberté yawe iri assurée, kuko atakintu na kimwe gikwiye gutwara liberté yawe. Niyo kadiri sheri Imana yaduhaye. Ndagomba gukorera Imana ntaboshwe n'ikintu na kimwe cyo muri situation yanje. Haleluya. Shendele bo sindele ko mavuta ntembamo ce dusengera hamwe. Haleluya. Hari amavuta ciminyoro, hari amavuta duhanagura amose, hari amavuta kuraho uburemere ku bitugu vyacu, hari amavuta agarukana liberté y'ivyimviro vyacu, hari amavuta agarukana contrôle y'ivyimviro vyacu. Haleluya. Turagukeneye mpwemu yera, turagukeneye mpwemu yera, turagukeneye mpwemu yera. Hallelujah. Oh, présence yawe ma. Ini mpamvu yo kuguhamagara ma. We need your presence. Oh, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta voix, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta sagesse, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta direction, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton rayonnement, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta protection, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, ton peuple a besoin de toi. Oh, c'est toi la source de vie. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Oh, c'est toi qui me procure la vie. Oh, délivre la vie. Délivre la vie, Saint-Esprit. Relâche la vie, Saint-Esprit. Relâche la vie, Saint-Esprit. Oh, niwe ushirahudasa. Niwe ushirahudasa. Niwe uryosha ubuzima. Niwe uhasansa ubuzima. Niwe uhinkomeza ubuzima bwacu. Niwe sagesse dukeneye. Niwe uturongora. Niwe utworienta. Niwe uturongora. Oh, tu es notre guide.
Oh, tu es notre guide. Oh, tu es notre aide, Saint-Esprit. Oh, c'est toi qui nous dirige. Oh, mouillé. Oh, mouillé. Oh, urashobora guhamagara mpemuyera ku buzima bwawe. Washobora kuduza ibyo biganza byawe ukavuga uti mpemuyera. Oh, nsiga kandi nsigira ibyo ndiko ndakora, nsigira aho ndiko ndaca. Oh, nsigira urugendo rwanje, nsigira parcours yanje, nsigira experience ndiko ndacamwo, nsigira aho ndiko ndaca. Mpemuyera. Oh, mpemuyera muri kino gitondo turaguhamagara. Mpemuyera ni wowe dukeneye. Mpemuyera ni wowe dukeneye. Mpemuyera ni wowe dukeneye kugira ngo dushobore gutemba. Mpemuyera ni wowe dukeneye kugira ngo dushobore gutemba. Mpemuyera ni wowe dukeneye kugira ngo dushobore gutanga ubuzima. Mpemuyera ni wowe dukeneye kugira ngo Afrika ishobore kuzuka. Mpemuyera ni wowe dukeneye kugira ngo Afrika ishobore gukira. Raba ivyiyumviro by'abantu byaramaze kuba prisonnier. Raba ingogo yarametrije imitwe, abantu ntibaciyumvira. Ndavuze ngo mpemuyera, relâche ton onction, relâche ton onction, relâche ton onction, relâche ton onction, relâche ton onction. Délivre nos pensées, délivre nos pensées, délivre nos pensées. Oh Saint-Esprit, délivre ton onction. Oh, délivre nos épaules. Nous voulons la liberté, Esprit de Dieu. Nous voulons la liberté, Saint-Esprit. Nous voulons la liberté, Saint-Esprit. L'endele chetele koshi delebo. L'endele koshetele bosetele. Oh, Seigneur, wo muntu muhagararanye. Mwature kumugisha. Muguti mpemuyera muzuze. Mpemuyera musige. Musige mpemuyera. Musige mpemuyera. Kini gitondo ciza. Kini gitondo cyo kugira ngo shishikara. Kini gitondo cyo kugira ngo shishikara. Kini gitondo cyo kugira ngo ikunkumure. Uhaguruka ugende. Niwananiwe. Wacashobora guhaguruka. Haguruka ushishikare. Haguruka ushishikare. Relève-toi. 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 Oh, Luiso, relève-toi, Luiso. Relève-toi, Luiso. Relève-toi, Luiso. Ouais, warenga liregarega. Soyez fortifiés. Ouais, warenga liregarega. Soyez fortifiés. Oh, nyuzuzamana, nyuzuzamana. Nyuzuzamana muri kino gitondo. Nyuzuzamana kugira ngo ndagukorere. Nyuzuzamana kugira ngo nserve umuryango wanje. Nyuzuzamana kugira ngo nserve abagenzi banje. Nyuzuzamana nserve igihugu canje. Nyuzuzamana. Nyuzuzamana. Uzuza ico gikombe c'ubunyotewe. Uzuza igikombe c'ubushonje. Uzuza igikombe c'uhagaze hano muri kino gitondo. Uzuzama. Uzuza ishengero ryawe.